ariko nubwo amafaranga yiyongereye nyakwa mushikiranganje wa mbere umutekano mu gihugu murumva ko tumva abantu baguma banyuruzwa hirya no hino ora aya mafaranga yaje yongereje kugira ngo bace kugwanya ivyo byose kugira ngo abantu bazoje mu matora batekanye tumva biba muri za cankuzo n'ahandi kugira twe twumva hagati mu gihugu hari abantu shaka kuza gutorwa mu ijoro bakaburwa iberengero hari abantu shaka kuza ati none ko mu byabaye mu 2022 nk'ivyo bimwe byarimo mugabo cyo gihe hari hahize imyaka 10 gusa Burundi bwikukiye mugabo hahize imyaka 60 ningahe Burundi bwikukiye ibintu nk'ivyo kabandanya biba mumva ko ari igitutsi ku gihugu kugera naho hageze naho bagera ku bakozi b'Imana twanumvise sinzi ko ari byo umuntu w'umupati nawe baranyurujwe nubwo yoba yarasuye akaboneka mugabo hageze ko bagera ku bantu nkabo tuzi ko ibwirizwa shingiro byashize Imana imbere n'ukuri nakamaramaza none ko tuzi mu kirundi bavuga bati ntanda gukunda akwagira umwana wovuga gute gukunda Imana ameme tukacongera ukanka abakozi b'Imana mwumva yuko reka ngeze ngaho reka nje kandi kabazo kajanye na rusansuma general de la population iyi rusansuma yakozwe n'ukuri abantu ndi bayishimiye na nyene cyobera mukuru w'igihugu cyacu Burundi avuga ati tuzoca tubona nibijanye na PIB nibikintu byose tubona ubutunzi igihugu gifise ibintu bidasanzwe. Ikindi kibazo mwabajijwe ni kijanye na rusansuma aho mwavuze ati igihe cyari gitegekanijwe cyararenze cyane ateka mbere n'abayikoze bayikora mu bihe bitoroshe ati kuko hariho n'amafaranga bari bemerewe ya avance bataronse. Byo avuga ko bigoye kwemera yuko ari aba engineer mu gisata ca ubu. Ivyo mvuga ni nyene icubahiro mukuru w'igihugu yabivuze kuri skepereze sindiko ndashikuza. Nagira rero mbaze nyakuba mushikiranganje hoba habuze iki ko ino nyubako yo bimaze hafi imyaka 2 irenga itanguye gukogwa kandi atari kibazo c'amafaranga arahari mugabo inyubako iracari mu byo bita cave no kuvuga mu nzu zo mu kuzimu habuze iki kugira ngo ino nyubako ishobore kuduga hanyuma ishobore gufasha aho abakozi ba leta muri rusange ibikorwa bya leta bishobore kuronka inyubako zishobora gukorerwamo canke kurangurirwamo wishirwa mu ngiro ry'amafaranga leta yari yategekanije gukoresha mu mwaka w'amafaranga 2023 ushiri 2024 nyakubahwa murongo y'inamashingamateka nagira mbanze ngire commentaire ku ntumbero uri kuratanga muri make jewe nsa nkubona yuko uri kurakingira nyakubahwa mushikiranganje wa mbere kuko yaje hano kugira ngo ashikirize igikorwa nkuko itegeko ribiteganye bwirizwa shingiro ribiteganya mu ntumbero yo kugira ngo batwereke ibikorwa leta yakoze baraje hano basaba amafaranga parema yuko yobaha amafaranga kugira ngo leta nayo ije gushira mu ngiro imigambi igomba gushira mu ngiro kandi yogirira akamaro igihugu n'abakibamwo. Rero muciye muvuga yuko kumubaza ko hari ibibazo tudashobora kuronkera inyishu nibaza yuko yaje hano yiteguye kandi abashikiranganje mu baha raporo arimwo ntavyo dufise twahava tubaza abashikiranganje nyakubahwa umushikiranganje wa mbere yo batazi akoreka aragaciyemwo. Nyakubahwa umushikiranganje wa mbere nagira mbanze nshime kuri raporo mwadushikirije kandi nshimire na leta y'u Burundi ku bikorwa yashoboye kurangura muri uno mwaka w'amafaranga mwaje gutangira ko raporo mu gice kigira kabiri. Kabazo rero ka mbere nagira mbaze nyakuba mushikiranganje bagenzanje banyakwa bashingamateka bavuze imbere yanje bamaze kubicako no kubigara no kubivuga. Jewe rero nagomba ko muri rusangi zidomene zose kuri aya max yose mwagiye muradushikiriza biragaragara neza ko mu gihe twoba tugomba gutanga amanota mu gihe ari nk'umunyeshure yo bari mu ishure canke bari mu mwaka wa nyuma kuri urano manota ni distinction mwishirwa mu ngiro y'imigambi ya leta canke ko leta ari yiyemeje. Aha rero nkagomba kucambaza kandi ndagusabanya kuba mushikiranganje wa mbere mutubwire buri domaine yose kuri izi axe yose
umwimbu uhari kandi ku buryo n'utabona yoshobora kubibona ashoboye kubibwirwa ashobora no kubibona muri izi domene zose. Aha rero nkaca ngira ko nyakubahwa mushikiranganje wa mbere tugiye muri axe ya kabiri ku bintu bijanye na development des infrastructures. Hano ndabona yuko hari hategekanijwe igihugu leta y'u Burundi yari yategekanije kugura imiduga 19 amabisi 19. Uri kuraraba iyunguruzwa ry'abantu muri iki gisagara ca Bujumbura birateye ubwoba. Abantu buraca kugira ngo baje ku kazi bakaganya, hagera gutaha bakaganya, kandi abantu bashikijoro mu mihana kandi bavuye mu bucagucagu mu mihani wabo kugira ngo bashobore kuja ku kazi k'igihugu. Kandi atakudeha biragaragara neza yuko ubuzi bwa leta canke no mu bundi buzi bitariko abantu baracegwa cyane kubwo kuteba gushika aho barangurira imirimo. Harategekanijwe rero mu mafaranga igihugu categekanije miliyaridi zirenga 4 n'ibihumbi n'imiliyoni 117 kugira ngo hagurwe amabisi 19, kandi aya mabisi 19 ashoboye kuboneka biragaragara ko yogira icafashije no ku mabisi ya leta ahashitse bisi za utrako zishobora gukora zirafasha mu kunguruza abantu. Hano rero ndabona muri realisation ya deuxième semestre muri raporo mwaduhaye birategekanijwe muravuga muri point ya mbere yuko isoko yamaze gutangwa, hanyuma kandi point ya kabiri bikavugwa yuko iyi miduga yoba yitezwe mu kwezi kwa12 mugabo mu gihe avance y'amadevize yoba y'amadolari yoba yamaze kurihwa. Aha rero nshangira amakenga turi mu kwicumi mu mwaka w'amafaranga wundi ukurikira uyu turiko turaherebwa ino raporo. Mbega nyakuba mushikiranganje wa mbere mwotwizeza ko iyi avance hani vugwa yaya madevize ya madolari ko yaramaze kurihwa kugira ngo abene gihugu batwumva ko bogira icizere yuko bagiye kuruhuka mu bijanye no kwiyunguruza, na cyane yuko ubu buryo bwo kunguruza bwa leta mu mabisi ya leta usanga buri ku giciro kiri hasi cyane kandi cyorohereza umwene gihugu ku bijanye no kwiyunguruza. Akabazo kagira kabiri je nagize amakenga mfatiye kuri building iriko yubakwa Igitega. Iyi raporo ya leta iratandukanye na commentaire ya nyene cubahiro umukuru w'igihugu kubijanye nino nzu iri kirubakwa. Nyene cubahiro umukuru w'igihugu mu ngendo yaheruka kugendera intara zagutse zintara nshasha tugiye kwinjira mu mwaka uza inyuma y'amatora, yaragaragaje neza yuko iki gisata ca ubuha ko ataco kiriko kirakora, na cyane afatiye kuri iriya nyubako Igitega, ku buryo avuga ko bigoye kwemera yuko ari aba engineer mu gisata ca ubuha. Ivyo mvuga ni nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabivuze kuri skepereze sindiko ndashikuza. Nagira rero mbaze nyakuba mushikiranganje hoba habuze iki ko ino nyubako yoba imaze hafi imyaka 2 irenga itanguye gukogwa kandi atari kibazo amafaranga arahari mugabo inyubako iracari mu byo bita cave, ni kuvuga mu nzu zo mu kuzimu. Habuze iki kugira ngo ino nyubako ishobore kuduga hanyuma ishobore gufasha aho abakozi ba leta muri rusange ibikorwa bya leta bishobore kuronka inyubako zishobora gukorerwamo canke kurangurirwamo. Murakoze nyakubaha murongo n'amashingamateka kuri kano kanya mwashoboye kuduha. Murakoze cyane. Murakoze cyane nyeniteka. Je nagomba gushima iki gikorwa cakozwe. Nyakubaha mushikiranganje wa mbere yaduhaye icegeranyo cerekana ko hakozwe ibikorwa byinshi cyane avec un score très élevé. Nivyo gukenguruka. Akabazo nagire mbaze ntimbega ko ibi byose turiko turakora twisunga ya mbono y'igihugu cacu ya 2040 ko le Burundi zoba ari pays émergent. Mega nta kuntu mu minsi za muri ama secteur disons les différents ministères boza baratwereka aho tugeze tugacaraba n'umwanya dusigaje. Urabona kugira ngo tushike muri 2040 dusigaje 15 ans. Rero nko mu secteur anyuranye tukamenya tuti uno munsi tugeze kuri score iyi imyaka dusigaje turabona ko bizokunda
tuvuge tuti le pays émergent isaba yuko tuba tugeze kuri to ingana gutya de la population irealize ibi mfate nk'akarorero tuvuge tuti muri secteur ya électrification secteur ya eau potable guti la population mu gihugu émergent la population iri raccordée au réseau électrique ingana pourcentage ingana gutya mbega twebwe Burundi aho tugeze ubu unye mbega yo bari loto ingana gute kugira ngo tumenye ingene tushiramo ingufu ari kuvyerekeye amazi l'eau potable kamya tuti la population qui est raccordée au réseau de l'eau potable ni pourcentage ingana gutya le pays émergent yexija ingana gutya none dusigaje umwanya ungana iki to ingana gute tukafata karorero ti burya igihugu émergent gifise giteza kuba kiri raccordé à l'internet par exemple pourcentage ingana gutya twebwe uno munsi tukamenya tuti none twebwe tugeze hehe kugira ngo turabe ingene tuza turafasha kugira ngo turambwe dushamo ingufu hirya no hino kugira ngo tubone ko turiko turavansa muri iyo ntumbero ya pays émergent mu myaka 15 burya simwanya munini cyane mugo tubonye ibintu chiffre byo dufasha cyane mu kwavansa murakoze cyane. Ikindi kibazo cabajijwe na honorable Victor yatanze intererano kandi abandi bagarutse ko ati turakeneye ifoto na honorable Segura yabigarutse ko ati yo twereka yuko uburundi kuri emergence buzaba bumeze gute ati kuri development naho buzaba bumeze gute ati hanyuma mu bikorwa biriko birakogwa bikaza biratwereka intambwe tugezeko nibaza ko ari icumviro kiza cyane arico gukorera ko ariko naho nyene ndibuka yuko hari umuhinga yigeze kuza kwerekana igihugu c'u Burundi aca yitana ifoto y'ahandi hana bari yatuzanira aca twereka igisagara cya Bujumbura kigeze mu Cibitoki na za Mpanda yatuzaniye ikindi gihugu abari catwereka kandi amafaranga ari yatanzwe n'abasanzwe bafasha Burundi arayajya ritahira amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Iki rero naco nyene rero nibaza yuko nimba ro kugikora twogikoresha biwacu nayo uvuze yuko uzana iki ubwo yasanzwe badufasha ati duha amafaranga boca bayazana ubunyene mugabo gacu usanga bigenze nk'ukundi byagenze ico gihe ababizi barabizi twese twaratonze kuri finance amadiscours aravugwa baratwereka igicapo tubona Bujumbura isigaye ikayangana mugabe cabaje nuko mu nyuma twasanze yatuzaniye igisagara cyahandi hana bari catumurikira imbere yacu kandi kibabaje n'umukuru w'igihugu niwe yarari uwo munsi. Nagira mpere kuri ngire observation ku conye liteka mu kunama nkiguza amateka yavuze ati mugerageze muturibere hakiri kare nkavuga nti mu gihe twagendewe na nyakubaho umushikiranganje wa mbere ahubwo niko karyo keza kugira ngo tishe kuganira nawe umwanya ukwiye kuko biraratangaje nuko natutarigira turara ngaha ku kazi tuko turigiye ibibazo by'inkora mutima bihanze abene igihugu nk'ibijanye n'ibitoro amazi n'isukari n'ibindi rero nkibaza ko twarinze tumuronka ko byo bavyiza tukamubaza rero mu ntango mugeze kuvuga ko nyakwa mushikiranganje wa mbere ko PTBA 24-25 ko bayihebeye umushikiranganje w'ubutunzi muganka avuga nti mu bisanzwe niwe ateza kwitubwira aza turesimwa twisunze ingingo y'ijana 38 yo mu bwiza shingiro ivuga yuko aza ngaha aje kutubwira la mise en application du programme du gouvernement ariko bose niwe ateza kutubwira le plan annuel d'action du gouvernement rero nkavuga nti niyo PA ateza kunijya PTBA ni umushikiranganje ateza kwitubwira nk'ubu ntitaho ukuntu umushikiranganje w'ubutunzi ndabona ntashaka gukoranya les deux chambres yini ntibikunda byumvikana ko azocaza muri assemblée hamagende muri Sénat séparément biragoye rero nubwo PTB bayihaye umushikiranganje w'ubutunzi jewe hari ibibazo d'ordre général bijanye n'amafaranga twatoye nagomba kubaza nyakubahwa umushikiranganje wa mbere icambere nikijanye na seni
kuri seni hari amafaranga twatoye muri ino budget ya 24-25 ijanye na provision amatora ni 68 milliards 416 millions 439 arengako ana amafaranga bajejwe amatora mugabo mu nyuma twumva umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu yatumye koko hatozwa ni mafaranga mu bene gihugu aza gusahiriza amafaranga y'amatora kandi amafaranga yaciye mu nzira izwi yaratowe umuntu agace yibaza ati none ibigenda gute nivyo ingingo hariho ingingo muri ntuze mu itegeko rigenga amatora ingingo y'amajana 257 ivuga ko amafaranga ajanye n'amatora kore ari charge de l'État mugabo akabaho na contribution éventuelle de la population mugabo ingingo y'amajana 58 iravuga les modalités d'application de la présente loi organique yuko iba fixé selon les cas par décret présidentiel, par ordonnance ministérielle ou par arrêté de la CENI. Rero aya mafaranga yabe ni gihugu soit eza gutorwa par décret présidentiel cyangwa par ordonnance ministérielle cyangwa par arrêté. Sinzere ukuntu bama basubira gusaba amafaranga abene gihugu ukuntu inzira biba byaciyemo. Hamwe nagacabaza ati none ko atari ubwa mbere duteguye amatora. Nako karacha kubona ati amafaranga akenewe ku matora angana ukuntu ku buryo aca muri budget ntirirwa araca ku bene gihugu. Akandi kabazo kagira kabiri nakabazo kajanye n'amafaranga twatoye ajanye n'ibijanye na sécurité publique. Aha kuri système de sécurité publique muri budget ya 23-24 nivyo amafaranga ari make hariho 1,352 millions na yandarengako mugabo ubu kubera ko kenshi yo hegereje amatora hakunda kuba ibintu nabiriya le budget a été augmenté andi ko ravuga kubijana na sécurité publique ikibazo kiranya kwa mushikiranganje wa mbere kuko niwe biraba byose le mafaranga yarogerejwe aja ku miliyardi 18 nandarengako nukuvuga ko hiyongeye ko miliyardi zirenga 16 ariko nubwo amafaranga yiyongereye nyakwa mushikiranganje wa mbere umutekano mu gihugu murumva ko nitwovuga ko atari neza mugatumva abantu baguma banyuruzwa hirya no hino oro aya mafaranga yaje yongereje kugira ngo bace kugwanya ivyo byose kugira ngo abantu bazoje matora batekanye tumva biba muri za cankuzo n'ahandi umuntu akibaza ati none bigenda gute ko amafaranga yatanzwe none yo bari make kugira ngo nkumbure barabe habeho noze transfer de crédit kugira ngo ivyo bintu biveho kugira ngo twumva hagati mu gihugu hari abantu shaka kuza gutorwa mu ijoro bakaburwa iberengero hari abantu shaka kubaza ati none ko mu byabaye mu 22 nk'ivyo bimwe vyarimo mugabo cyo gihe hari haheze imyaka 10 gusa Burundi bwikukiye mugabo haheze imyaka 60 ningahe Burundi bwikukiye ibintu nk'ivyo kabandanya biba mumva ko ari igitutsi ku gihugu kugera naho hageze naho bagera ku bakozi b'Imana twanumvise sinzi ko ari byo umuntu w'umupati nawe baranyurujwe nubwo yoba yarasuye akaboneka mugabo hageze ko bagera ku bantu nkabo tuzi ko ibwiriza shingiro byashize Imana imbere nkuri nakamaramaza none kutuzi mu kirundi bavuga bati ntanda gukunda akwagira umwana wovuga gute gukunda Imana ameme tukacongera ukanka abakozi b'Imana mwumva yuko reka ngeze ngaho reka nje kandi kabazo kajanye na rusansuma general de la population iyi rusansuma yakozwe n'ukuri abantu ndi bayishimiye na nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi avuga ati tuzoca tubona nibijanye na PIB nibikintu byose tubona ubutunzi igihugu gifise ibintu bidasanzwe hari mu gikorwa cyo guharura abantu akaba mu gikorwa cyo guharura amazu donc bijanye na habitat agriculture na élevage niki hanyuma igitangaza nuko igikorwa cyari gukorwa mu minsi 42 cyakoze mu mezi 2 arenga kandi yakwa mushikiranganje wa mbere nimwe murongoye komite bita Senor ari komite national pour l'orientation et le recensement général de la population de l'habitat niki abajene bakoze ko rusansuma
ntako batakoze mu nzara niki ndabona amavansi bari bemerewe ntibari bayaronse hanyuma kujya no kuri no munota tugira yuko agahembo kabo katarabonekana kandi mu gihe mu bintu vy'amadon muri budget twe twatoye hariho budget ya Banque Mondiale irenga hafi imiliyaridi 2.8 FAO yari yemeye umiliyaridi n'amajana 2 arenga miliyoni PNID umiliyaridi n'imiliyoni amajana 2 zirenga na FINWAP imiliyoni 142 murumva ko ivyo byateganije kugira ngo ubwo rusasuma rugende neza turashimira Imana ko bwagenze neza mugabo abarukoze n'ukuri batunganirizwe kuko amafaranga twaza ko yo bahari mu kurangiza ni kukijanye n'ubushikiranganje bujejwe ibyo kudandaza nabwonye nyakubahwa murabujejwe ikibazo cy'isukari cyavuye ku bihumbi 3,100 gisimbira ku bihumbi 8 atansiguro zikwiye zitanzwe donc dini selo nui ukumva ngo kive ku bihumbi 3 bigiye ku 8 nta muntu yashoboye kumenya cyabaye muri iryo joro kugira ngo kizinduke kiduga mu nyuma induru zivuze na yakwa mukuru w'igihugu avuze ati ivyo bintu nibishoboka mu nyuma tumva ngo baracize neza ngo kigaruka ngo ku bihumbi 6 rero umuntu acayibaza ati none ko bize neza gasanga kiri ibihumbi 6 abakiguze ku bihumbi 8 ko ariho nabakiguze ku bihumbi 10 amafaranga yabo bazasubizwa arenga ku bihumbi 6 igiciro cyo bitaro prix unitaire hateza kubaho ini decomposition du prix kujya ku bijanye n'igitoro bigora bakabikora turashimira ujeje energy bobo ku giciro c'igitoro baragerageza bakerekana akantu donc ibintu byose byinjiramo muri ico giciro donc bavita donc kwekrata igiciro kubera iki ngaha kwisukari niyo tableau d'éclatement itakogwa kugira ngo abantu babone ukuntu igiciro gishobora kuva ku bihumbi 3 n'ijana kikaja ku bihumbi 6 batwereke imvo iyo ziba zivuye nivyo nafise murakoze koma akanya mwari mwitonze ikindi kibazo mwabajijwe ni kijanye na rusansuma aho mwavuze ati gihe cyari gitegekanijwe cyararenze cyane ateka mbere n'abayikoze bayikora mu bihe bitoroshe ati kuko hariho n'amafaranga bari bemerewe ya avance bataronse ati rero nivyo twumva no munsi ati n'agahembo kabo nako bararonka nyakubahwa mushingamateka ibibazo nibazo nakurikiranye cyane na cyane ko nari njejwe umugwi w'igihugu ujejwe gutanga intumbero kuri rusansuma n'ama message menshi ababene wacu barayandungikiye kandi nanje naca ndayahereza abahinga kuvuga yuko abantu bakoze rusansuma batarahembwa nibaza yuko twoba dushikuje cyane hariho abantu bagiye baragira ibibazo mu microfinance yabo kubera yuko nka bose baciye turabazi bose ko barabashomeri kubera yuko rero ivyo kubahemba tutashobora kubahemba mu ntoki twababwira ko bose bugurura ama microfinance abantu rero batagiye sinibaza ko ari namakayo bashika 15 asigaye kwizo kandi azizi nyinshi ndazifise no mu telefone ko benshi baranyandikiye abantu bagiye bugura microfinance mu nyuma gaca bahindura bakugurura yindi byarabaye ibibazo gushikaho mbere bamwe byabaye ngombwa yuko barungika des equipe zikagenda mu ntara kugira zikorere kuri wa muntu umwe wese zimenye ibibazo yagize byari byo kuko ama message banyandikira bambwira bati tugiye muri COPEC batubwira ngo we ntitukubona kuri liste babaza muri biro centrale de recensement atamera yewe twara yarungitse ivyo nibibazo rero nibaza mbere ko yindwi turimo ni ya kabiri nibaza ko naho no musigaye maze gutora inyishu kuko
hariho amadesante yabaye mu ntara zose agiye kuraba ayo makaya y'amairregularité yose y'abakozi bari bafise ibyo bibazo. Nibaza ko rero uno munsi bose babaye batunganirijwe, kuko igikorwa bakoze n'ikiteka, nta muntu n'umwe atobatunganiriza. Abo turi kumwe mu mugwi w'igihugu twavuga tuti mugerageze baheze rusansuma, nahubwo amafaranga yabo baca bayasanga ku makonti, uretse ivyo vyagiye biritambikamwo. Nagira menyeshe yuko kuva isukari ija ku bihumbi 8 igiciro kigashikirizwa n'ishirahamwe Sosumo, hanyuma mu nyuma nyene icubahiro akatanga intumbero. Nagira menyeshe yuko nta mugorosiste n'umwe yasubiye kuza kurangura isukari muri Sosumo, nta n'umwe, ko nta n'umugorosiste ari gusubira kuza kurangura isukari muri Sosumo yamaze kumva kizigenza hari yashikirije bijyashikirije. Rero kuvuga yuko hariho wayiguzeyo muri Sosumo akayigura 8,000 akayigura 10,000, sinibaza ko yari ya Sosumo. Ariko ico nagira nshikirize niki, mu mafaranga mwatoye ngaha mwebwe nyene, mu mafaranga leta izokoresha mwaka wa 2024 ushira 2025 mwarasizemwo la libéralisation du cycle. Uno musi isukari rero ku isoko iriho izanywe n'abikorera ivyabo, kandi nibuka neza niyo liberalisation yari yabaye kugira turabe ko twotora ikibazo c'isukari yaguma ibura, abantu bakabura isukari, na cyane cyane aho twasanga abafise les unités de transformation zose, abakora amaji bose baca biruka ku isukari ya Sosumo. Niho mu nyuma twasanze hariho ikibazo au niveau de la CAC, ko hariho tax yavugwa na CAC tutashobora gukurako. Mu nyuma duca tugenda kunegosia muri CAC, muri EAC murambabarira, turanegosia rero iyo tax baratwemerera kwivako, ivuye ko rero twaciye tugira liberalisation y'isukari. Niho rero abantu bose baciye batangira kuzana isukari. Iyo sukari rero ku isoko iriho, kandi igugwa hagati y'ibihumbi 8 n'ibihumbi 10, hariho naho igugwa 12 imbere. Ejo rero ntagira ugura isukari ngo ejo acavuga ngo yaguze ngo isukari ya Sosumo ngo nibamusubiza ngo yaguze 12, ngo bamusubize ngo yarengako ngo ku giciro ca leta. Ariko ikindi nagira nshikirize niki, naho nyene igiciro carashikirijwe ca Sosumo, ico gufashanya ngaha niki, mbejo ntituzosanga nahubwo abantu bariko baragura irya sukari ya Sosumo batumemera bayisubize mu yindi mifuko, ejo dusanga ari kiri kurishwa n'aba privé ngo niyo bakuye hanze. Ivyo byose nivyo gufashanya twese kugira nimbe turiko turavugira wa mwene gihugu, tubone ko mwene ujya mwene gihugu akingiwe. Niyo nyishuno ushobora gutanga, mugabo twese dufashanye. Iyo sukari ya Sosumo nimbe yaragiye kurajya amafaranga, ibe vy'ukuri igurwe n'ugiye kuyikoresha, ejo ntidusange hari uwundi muntu yayiguze nahubwo nawe nahubwo ari kabironderamwe inyungu, agacaronka inyungu y'umurengera ngo niyo yakuye hanze kandi atigeze ayikura hanze. Murakoze banyakohanye n'iteka ku kanya mu mpaye. Kandi nashaka naje ko mwabishikirije dushimire nyakuba mushikiranganje wa mbere ku kiganyo yaduhaye kuri kijya gice ca mbere cyo kwezi kwa mbere cyo kwezi kwindwi. Ntagiye kure rero nukuri ikiganyo kiraboneka neza, ariko nanagize amakenga ku kijanye n'ingene cyubatse. Turabona ko dufise programme, turagira des actions comme ça, ariko rero tukabona ingene twevali wari resultat atteints ivyashitsweko. Dufatiye kwiko byakozwe, kuja dutanga ingene byakozwe mu biharuro en termes de pourcentage 80% canke ijana kwijana vyinshi. Nkaca nibaza ati mbega
ibikorwa byakozwe a nombre cye mu biharuro na budget yari tekanijwe yarakoreshejwe ni kumengo resultat zitangwa nkaca nibaza ikijanye na karite na efficience kugira abe ko yabaye amélioré cyo twokibona gute icyo naca mfatira nko kubikorwa bimwe nko muri domaine politique aho hari développement local musanga hari amakoperative yashigikiwe nka 28 des ex-combattants na budget itekanijwe yarashigikiwe nkaca niyumvira mbega imbere yuko bashigikirwa bari ku rugero uruhe après gushigikirwa bageze hehe mu iterambere ico cyari kuri cyo makoperative ikindi kigira kabiri ndavye nko kuri accès à la justice kwegereza ubutungane abene gihugu batubiye ko bubatse inyubakwa zibiri kugira ngo zakire abantu donc pour faciliter les audiences ndabona ko harabaye na moralisation abantu mu butungane n'abakozi mbega uno munsi baravye ingene abantu bitura ubutungane byo byashitse ku ruge amelioration bingana gute yo bingana gute aho hantu abitura ubutungane njyane bye ubutungane zo zaragabanutse canke baratunganirijwe hakaba execution ubanza rugahera kubera la moralisation de formation nizo zibiri zubatswe kito cyane yumvira ati no muri kazoza bazobana n'ahandi mu ntumbere kuraba yuko iby'ubutungane byoheze bigatora inzira kukije na domaine économique nabonye kijanye na industrie semencière ivugwa ico ndibaza ko ari tuta giterambere gicacu cy'u Burundi hariho n'ivyigwa vyagize n'ibiterwa vyagize ko des recherches pour innovation ibigori ibijumbu n'amasaka nkaca niyumvira ati mbega urugero muri kino gice cya kabiri gwikoreshwa cyo giboneka gizo mbuto ziri amélioré ko barungana gute kijanye na domaine environnemental naho nyine twabonye aho uravye bijanye no kuhangana na changement climatique cya désertification tukabona ibyagiye birakogwa mbega ikijanye nuko ibikorwa bikogwa ariko ibyo biba byakozwe ari biti byatewe bigaturirwa mugasanga amahera yaragije na kwijana niko byarakoretse mugabo ala longue tuzoba turonse resultat imeze gute nkaca niyumvira ati ubwo nta yindi mpinyanyo cyo nta kindi gikorwa cyojamwo a part ces concertations batubwira canke n'izindi plan de contingence baba bakoze ikindi nagomba nse n'uhereza ko ni kimwe nyine abajene muri domaine sociale hari abajene benshi qui ont été formés n'abandi babaye bakoceje mu bijanye na entrepreneuriat quand à l'amélioration mu ntara bari mu cyo baherereye tubona gute ingene baba exemple y'abandi kumbure batarashikirwa kugira ngo resultat ibe en terme de qualité canke déficience ariko novuga mu kurangiza nashaka naho nyine mvuga kijanye ni domaine ya development batubwira aho bavuga kujanye no gutanga umuyaga nkuba turabona ko mu bice biheruka hari ibikorwa byakozwe avec budget programme ariko umuntu ashaka kuri resultat kameme ica bayatekanije les poteaux heshi zirashinze n'insinga ziriko sinzi ko tuzobona mu gice ca nyuma cy'umwaka ko ibyo bikorwa byahabuye bishika ku ntumbero ni muri ya ntumbero yuko urumva amahera yasohotse ibikorwa byakozwe mugabo ntivyashitse kuri yanshingano yo kuronka umuyaga nkuba kuronka electrification ivyo turabona usanga ibara ryakozwe ni vyiza hakabaho n'ivyo vy'ibimapoto byo gutanga umuyaga nkuba mugabo au finish none hazojamwo electrification ryari nivyo nyakubahwa nyirite nashaka kubaza nyakubahwa mushikiranganje mfatiye ku cegeranyo baduhaye muri kiriya gice cyakozwe kumbuye nini ko birakobwa tuba tubona resultat murakoze ikibazo nagire mpere ko n'ikibazo cabajijwe na nyene iteka rongo inama nkenguza amateka afatiye ku ntambamye navuze twagiye turahura nazo intambamye twagiye turahura nazo nazivuze twavuye kuri budget moyen tuja kuri budget programme tutiteguye cyo nakivuze
twarabonye muri kwa kwirondeza nkuko benshi abana bandi babivuze bashima yuko rubije programme yazanye karusho gakomeye turabona iyo systeme nshasha ama duca tuyijamwo kugira turabe ko ari cyo hinduka mu gihugu kubijanye rero n'intambamye twahuye nazo nkuko nazishikirije ikintu gishasha cyose kugira ukijeho programme nshasha kugira uyijemwo ubanza kubaka amategeko kugira ayo mategeko akubera inzira ucamwo ubona aho uza gukata naho utaza gukata nagishikirije yuko twagiye muri bije programme amategeko atarajaho duca tuja muri execution ya bije programme twongera dushiraho n'amategeko agenga bije programme ivyo murabizi banyakubahwa murongoye izi nzego zibiri murazi neza yuko mwarungitse abantu bagiye bajanye nabo muri leta bagenda mu bindi bihugu kuraba uko bije programme handi zikora ndazi neza yuko hari abashingamateka n'abakenguza amateka bageze Maroc bajanye nabo muri leta kandi ndazi neza yuko hari abashingamateka n'abakenguza amateka baje no gufasha muri executive kugira dushike no kuri intambwe tugezeko ibi rero tuguma tubikorerako kandi amategeko nka yose turamaze kuyashiraho ibi by'amaformation navyo nyene tuguma twigishanya nabo bahinga turabafise kuko nayo mategeko mu kuyashiraho amategeko agenga bije programme nitware kumenya ngo n'amategeko aya twarabiye muri ivyo bihugu bimaze kuja muri bije programme turaraba ayo mategeko bagiye barashiraho turafise n'abahinga abaje kudufasha kugira dushire hayo mategeko agenga bije programme ibi rero vy'intambamye navuze nazishikirije mugabo ni intambamye tuguma dukorera ko kugira vy'ukuri dushike kuri bije programme vy'ukuri iteguye neza kandi yisunze amategeko kandi zana ihinduka mu gihugu kuri ibinyene bijanye n'amaformation nivyo amaformation abakozi barayakora kubijanye na bije programme mugabo amaformation tuko turayakora tukorana nako kazi nyene niduca tuvuga ngo umuntu ari karabaforme acareka gukorana nakazi n'amaformation dukora kandi umuntu abandanya akora abandanya akora ko kazi ivyo rero turiko turabikora ariko kandi mutanibagira yuko twese turi ngaha mu Burundi tumaze imisi twese dukurikirana yuko hari abantu benshi iyo baheje kuronka formation na cyane cyane amaformation mwe nayo ucu usanga yigiriye mu bindi bihugu kwirondera yakandi kazi ivyo byose mumenye ko tubibamwe uko ariko yabajije kibazo avuga ati ibijanye na planification ibijanye na passation de marché ati abantu bariko barabaforme anje ngira ko nishura n'ikibazo kijanye kiguma kigaruka ngaha kijanye na le code de marché public le code de marché public turiko turayisubiramwo kugira tuyijanishe nibi bihe tugezemo bishasha iyo myidogo mwagumye muvuga iguma igaruka ngaha kugira tuyitondeshe kuko amategeko imisi yose yamari dynamique itegeko rero iyo hageze umwanya urarishira ku gihe kugira uritondeshe nkuko ibihe biriko biragenda nico noshobora kwishura kuri bibijanye n'intambamyi yari yashikirije nyeniteka arongoye inama nkenguza amateka hariho nabandi bagiye barabigarukako na honorable Joki Chantal aho yagize amakenga kucegeranyo avuga ati cegeranyo nikierekana les résultats ate hama ngo cyerekane na la qualité y'ivyakozwe ico nagire nishure ngaha ico icegeranyo twashikirije ngaha ni synthèse y'ibikorwa byose vyakozwe so kuvuga yuko ivyakozwe mu gihugu vyose biri muri iki cegeranyo kandi si kuvuga yuko ibikorwa byose nimbe tuzanye PTBA
so kuvuga yuko ijya PTB yatuzanye ngaha mu imbere yanyu banyakubahwa muserukira bene gihugu, so kuvuga yuko bijya bikorwa tuberetse nk'ari byo dukora, hariho nibindi dukora, kuko mwese murabizi hariho ibikorwa udashobora gutegekanya ngo uzobikora gute, harabiki canke kiriya ugaca usanga navyo nyene uteza kubikorerako. Ibi rero negeranije ngaha rero nashikirije ngaha ni cegeranyo cibikorwa vyose vyakozwe na leta. Urondera amadetaye ibi vy'amarezilita n'ibindi vyose urashobora kwegera umushikiranganje, ubushikiranganje abibonyemo akakwereka raporo yose bushikiranganje byose bica biboneka, amadetaye yose murondera muca muyabona, kuko ayo madetaye bushikiranganje yose nushobora kugira compilation y'ama ministeri 15 hama nguce werekana ibintu byose nibaza ko vyogorana. Iyo compilation nibaza ko itokoroha gushikiriza, na nabishikirize yuko ivyo nshikirije ngaha ari synthèse y'ivyashoboye gukorwa na leta, ntabwo ari kwerekana amadetaye yose y'ivyakozwe na leta. La qualité y'ivyakozwe, ari ibikorwa bistanze amasoko, kuvuga ko nshanda kugira ko qualité ari nziza nubandi ko ndabisha ko umuntu bamuhaye kubaka ishuri, ko nshanda kubwira ko ishuri yaryubatse neza sijemba naryubatse. Ivyo vyose rero niko nogerageza kuvyishura. Hama mwashikirije ikibazo kindi kubijanye n'amakoperative ya les anciens combattants, naho nyene wavuze ibijanye navyo ati mbe bari bameze gute, ubageze ni ya qualité washikiriza nayo nyene. Ibi navyo rero mwebwe mujejwe le contrôle de l'action gouvernementale, ahandi mwebwe ko kutugirira krendey mukagenda mukaturabira mwabajije mu bushikiranganje koperative zarizo, hama mwebwe nk'abaserukira bene gihugu mukaturabira yuko ivyo le ministeri badushikirije ari vyo, hama mukatugira krendeye ati yamara no kuraba neza bijya bintu naho babivuze ntivyakozwe neza. Nico niyo muri bwa bukorane bw'abatowe n'abene gihugu hamwe na twebwe tuba tuko turatunganiriza bene gihugu kugira vya bikorwa bibandanye bigenda neza kuneza y'umwene gihugu twese duhurirako. Mwabajije ikindi kibazo kijanye n'ivyo butungane bwakoze mu bijanye n'ama infrastructure, muca mubaza ati mbe uno munsi twovuga ko mu butungane hari cyahindutse kubera bijya vyakozwe. Iki kibazo ngire ndagifatanye n'ibindi bibazo byabajijwe, hari cyabajijwe na honorable Gikeke n'abandi, ndavyishure muri rusange mvuga nti iyi semestre yo kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatandatu mbega mwoba mwamboneye yarije gukemura ibibazo byose biri mu gihugu? Hariho bije yerekana neza ataya amafaranga twari twayatoye tuvuga yuko azokemura ibibazo byose biri mu gihugu? Iyo bije ije dutora ibikorwa tugiye gukora, ivyo bikorwa rero tugiye gukora nibica bikemura ibibazo byose biri mu gihugu. Uno munsi uvuze yuko bwa butungana bene gihugu baburonse, no ndiko ndabisha imbere yanyu. Uvuze yuko yavuze imiduga 19 yari kuboneka igaca itora inyishu z'abakozi bashika ku kazi bibagoye. Mbe iyo miduga yiboneka ikibazo caca gitora inyishu? Imiduga yabonetse ibindi byose biba biheze? Mbe ngaha mu gihugu cacu ku kibazo kijanye no kwiyunguruza, ikibazo ni miduga canke ikibazo n'ivyo iyo miduga inywa? Ivyo byose ni kubanza kuvyiga neza nk'abajejwe le contrôle de l'action gouvernementale. Ivyo byose tukabanza tukavyiga neza. Nje ngira ko mbere ndakishura sinze kukigarukako, yavuze ati mbega uremeza neza, uratwoshora kutwemeza neza ko iyo miduga mu 12 izoboneka? Muri raporo bavuze neza
ati mu gihe amafaranga ya avance yoboneka muri banke centrale byanditse neza muri raporo. Nimbe vyanditse ko mu gihe amafaranga ya avance yoboneka muri banke centrale bikaba vyanditswe muri raporo, je ndabisomamo yuko iyo avance itaraboneka. C'est clair. Ikindi kibazo honorable Joki Chantal yabajije naco nyine gisa nuko nacishwe muri ivyo rusange, yabajije ibijanye n'imbuto zirobanuye, akabaza ati mbe uno munsi bimeze gute abantu boba bazishikira. Uno munsi mvuze ko bose bazishikira nibaza yuko naho nyene bigoye. Nta biharuro mfise, ibiharuro niyo mwabirondera muzotuma ko mushikiranganje abikurikirana ku munsi kugira bibahereze. Mugabo witegereje umurindi abarundi no munsi barimako, nibaza ko ari umurindi wo gushima cyane no gukenguruka, kandi nkibaza yuko witegereje n'inguvu leta ishiramwo naho nyine ndibaza ko ari ivyo gukenguruka, kubera yuko nabo bashobora kuronka izo zirobanuye bashobora kuzironka. Ariko ico nagira imvuge ngaha gikomeye niki, mu gihe igihugu c'u Burundi kizoba kitararonka ikigo gikora imbuto zirobanuye ziwacu, iyo niyo nyishuru kumbira amayonyene, kuko basogokuru barayamaze bati akimuhana kazi imvura ihise. Ejo bavuze abizi by'ubutunzi bavuze bati hari ikibazo kw'isi nzima, ivyo vyese twese turabizi. Igihe covid yatera murazi yuko ibihugu vyiyugaranye kuburyo atagiye ikintu cyava mu gihugu hije mu kindi. Nivyo biramutse bishitse uno munsi ko izi mbuto twita za pan 53 tuzikura muri Zambia, imbuto zitwa za bazoka tuzikura mu Buganda, ivyo byose ni kibazo ntazo dukora ngaha. Hari izo ngaha bagwiza mbuto bakora, mugabo nazo dusanga ziba mu bice bimwe vy'igihugu zitaba hose, urumva naho nyine ni kibazo. Ibi rero nivyo bisaba yuko nk'abarundi tuvyicarira kugira igihugu naco kironka ikigo gikora imbuto zirobanuye, hama imbuto zikaboneka ngaha tutiriwe turazirondera mu makungu ngo zinadutwara imbere n'aya mafaranga y'agaciro. Ico naco nico muri leta turiko turakorera ko dukoranye n'abasanzwe bafasha leta kugira turabe vy'ukuri ko tworonka lisanse yo natwe dushobora kwikorera imbuto ziwacu. Yabaje ikindi kibazo kijanye n'ibiti vyatewe uko bikingiwe, naco nyine ni kibazo kuko uhereye kuva Uburundi butangira gutera ibiti, mugabo karaba ibiti uko bimeze uno munsi ibiri mu gihugu uko bingana biragoye. Ibiti turabitera mugabo rusuivi kenshi na kenshi usanga igorana. Ariko ico nagira ingaruke ko ngaha gikomeye n'ikihe, twese imitwe igiye hamwe ati mbega ibiti vyatewe vyo kingirwa gute, twese nkishiraboneka. Kuko nimbe mwebwe muserukira bene igihugu mujejwe no gukurikirana ibikorwa vya leta, murabikurikirana mukatugira krende mukavuga muti hajya hari ikibazo rero kugira gitora inyishu cotora inyishu gutya. Ivyo byose rero navuze ko kabene igihugu twese tubahurirako kandi tuza kubatunganiriza twese. Nibaza ko ari ivyo twese byo kwicara hamwe tugahana ivyiyumviro mugabo kugira bitora inyishu kandi ivyakozwe bikorwe ku neza y'igihugu cacu no ku neza y'abene igihugu. Bisa n'ibindi byose ivy'abajene babaye forme n'ibindi byose n'ivyo byose birasa, kuko abajene nimbe payeje yarabaforomye baca bagenda mu kibano, aho mu kibano twebwe twatowe niho twama, nitwe tumenya tujya yarabaye forome ati mbega uno munsi ko yabaye forome ari karaba modele ku bandi batashoboye kuronka iyo formation. Ivyo byose ni mwebwe muteza kutuvunira kagohe ati yamara bajya abantu
naho mwabasize ku mwanya ati tunumenga nta cyahindutse. Ivyo byose biri muri ukurikirana vya bikorwa vya leta. Nibaza neza yuko tubibashikirije ikiba gikenewe n'ikihe nukwegera icyo gisata cabikoze mukamenya ati mbe jewe muri circonscription yiwanje bo bari bande hama mukagenda mukaturabira mukatugira krende kugira duce tunakosora nimbe hariho ibitagenze neza. Murakoze kumva ijambo nyakwa murongoye ikoraniro ry'uno munsi. Na James tubaza agomba kubaza nyakwa mushanganje wa mbere. Kabazo ka mbere nakajanye ni raporo rushikirije cyane ku byaranguwe. Muga muri raporo batwese ko byaranguwe ku gice kiri musi ya 10%. Rero ikibazo mfise nagize kumwitwarariko nashe nibaza mbega muri budget programme tiko turajamo na priorité nashe nibaza uko babiroranya kuko nashe ndaba nko mushanganje bushika butandatu berekanye ibice mu byo baranguye batashikanye 10%. Hama ndavyo mu byo bataranguye nkasanga ni ibintu je ku bwanje mbona umengo sho kuba ari byofasha byukuri yuko dushikira ku ma resultat yo ntaza nk'akarorero bavuze nko muri fonction publique yuko recrutement des enseignants et du personnel de la santé batashikanye 10%. Sinumvira tuzi abarimu dukeneye, tuzi abajejwe ibyo magara abantu dukeneye, ugasanga kino gice cyaranguwe kuri urwo rugero. Nace nibaza nti none burya izo mpinduka ama resultat twosha tuyakura hehe nkibi mbona umengo bigwanje babiri no kwita nkishimikiro. Nica kabiri nko kubushanganje bujejwe ubutaye nagataka bakavuga amakontere y'amatara n'amazi bitatanzwe. Twumva yani bavuga abantu turakeneye amatara hama tukumva hamwe n'umushanganje yavuze ati ibyo bikoresho biriyo mugasanga byatanzwe ku rugero ruri musi ya 10%. Burya cyane baza resultat dashize ingura gutana gomare kumbure amfasha gutahura uko babiroranya muri budget programme niki cha ma priorité batekanije. Ikindi cha kabiri nkurikiranye uko yashikije ikiganya kwa mushanganje wa mbere muho yavuze hari bigora nafashe mu bitatu ivyerekeye ibi by'amasoko baravuga kandi n'ivyo amadevize abo bavuze bati habuze amadevize nacumvisemo hama n'icyubuhinga je ngo mangaruke kwicisha gatatu cy'ubuhinga nyakwa mushanganje wa mbere ndavye ivyo mwatubariye ati turacirondera kandi nivyo muri no mugambi wa budget programme mugana mbona igice gatatu kijanye n'ubuhinga ama formation ariho les résultats nkuko aho akivuze mugenza wanje ntimuzigaragaza ariko icya kabiri ejo ngomana ndangirizeko abantu uko bahabwa akazi mu Burundi nyakwa mushanganje wa mbere na hano hantu mpageme bango kuko turondera umwimbu turondera sur les compétences ama compétences nayo nuko abantu bahabwa ubwo buzi uko baburonka hano hantu rero sinzo wakuze kuvuga ati Rome kirifo à la place kirifo jewe nasaba yuko muze muhakurikirane kugira ngo uko abantu baronka ubuzi by'ukuri babe abaza kudufasha gushika yuko turonka resultat atari guhabwa akazi bisanzwe cyangwa usanga bitaba bitomoye neza. Murakoze naho nagomba garukiza mukoze mu mpayijambo. Honorable Terence yatanze iciyumviro yavuze ati muri budget programme ati uyiroranije na priorité bigenda gute acatanga karorero ka recrutement yabaye muri fonction publique acabaza kandi ikibazo kijanye n'ubuhinga ku bantu baronka ubuzi ngo badakwije ubuhinga. Le budget programme tuyiravye nification kenshi na kenshi atikiri cyatugoye ko wacugereka ku ikindi priorité kuri ibi vy'ama ministeri administratif
aho hari ibyo usanga binagoranye rimwe na rimwe kuko lobije programme irerekana icyo tuzokora igaca yerekana n'uburyo bizotwara. Aha rero kuri recrutement des enseignants hamwe n'abaganga turafise ikibazo cyo kubura abarimu, icyo twese turakizi. Tumaze kukimenya ko twese tukizi, ikibazo ni lobije ibitegekanijwe kugira abo barimu baboneke. So kuvuga yuko abarimu babuza abashomeri bariho, ni naco gituma mbere hariho n'abakutsa kivi, mugabo lobije leta ikoresha iraperemeta kwabo barimu bose baboneka cyane kwabo baganga bose baboneka. Ikibazo naho kiri rero cabije iba yarategekanijwe kugira abo barimu baboneke. Ikibazo kijanye na recrutement itisunga ubuhinga ubumenyi n'ubuhinga, je sinibaza yuko murambona imisi yose ibibazo bitangwa na fonction publique ari kumwe n'ama ministère sectoriel. Sinumva rero yuko nimbe haba localité abadakwije ubuhinga no kuvuga yuko ibibazo biba vyatowe hatisunzwe ubuhinga. Banyakubahwa muserukira bene gihugu, nibaza ko nahubwo muri ya contrôle de l'action gouvernementale nibaza ko muzo kwegera umushikiranganje w'abakozi n'akazi, nimbe turiko turarokirita abarimu, nimbe turiko turarokirita abaganga, akabereka ibibazo vyateguwe hama mukadufasha kuraba yuko ivyo bibazo ari ivy'ubuhinga canke atari ivy'ubuhinga, kuko naho nyene ni ya contrôle de l'action gouvernementale muzoba muriko muradufasha, kuko sinumva yuko umuntu yabaye recruté par concours hama mu nyuma hovugwa yuko hariho kamwana wa mama kagiyemwo atabaye recruté abantu hisunzwe ubuhinga, mu gihe uwo muntu mu kwinjira aba yakoze ikibazo. Vyongora cyane kumva. Murakoze cyane nyakubahwa murongo n'amashingamateka kumpa ijambo nanjye ngico nshikirije. Nkuko bandi babivuze, ikicegeranyo ugisomye urabona ivyo bashatse kutubwira, novuga yuko biri clair, mugabo nkuko uwumbanjirije abivuze, naje ndabona yuko hariho akaribrike kabuze ku kicegeranyo. None nyakubahwa umushikiranganje atubwiye yuko bari bateguye nk'amanama de formation, tuvuge nk'abacamanza, amanama bazoforma abacamanza 300, akatwereka yuko abacamanza babaye forme. None ivyo vyatanze umwimbo wowe. Hariho rubrike bari kutubwira duti twateguye guforma abacamanza 300 turabaforma, none ubu tuganije ubunya lodogre y'ubutunga nahigeze tuvyevaluwa jusqu'à son niveau. Naye handi zi formation zigeze uko taco tubona kigira iki, turabona kantu mengo karabuze. Nk'ubu avuze ati twarateguye imirima mishasha tuzo nk'imirima nk'ama hectare y'umuceri. Uwo muceri akatubwira ati ego yo mirima twarayirimye, none twaciye twimbura iki gisumba ico cari kihari. Nkabona yuko umengo ari akaribrike ka resultat ico ivyo bakoze cadushikanyeko kakabitwereka. Ikindi naco nibaza nkuko babivuze abambanzije nyene, nukuri ibikorwa byinshi n'amanama no kuraba yuko ayo manama vy'ukuri hatutoja mu ma activité nayo mu ma action hakaboneka na bamwe munavuga. Hanyuma nagize ico no girano ushikirije kuvyerekeye ibi vya budget programme, ivyo nyakubahwa arongera inama nkenguza mateka yavuze na je ndiko nabibona. Twizere yuko izitatonema ubu mwaziteguriye akazi, abantu bakigishwa programme zikaba kugira ejo mu myaka iza turonke abantu abakontable n'abandi ashaka kuaplika ibi vya budget programme. Ikindi gikurikira maze kumva mu byo mudushikiriza ikintu kijanye n'ingone ziri muri code ya marché public. Iyi code minsi yose babashikiranganje avuga yuko irimwo ama obstacle muri application, irimwo ama lenteur, irimwo ibiki byose biri muri iyi code. None ku iyi code ikogwa n'abarundi pour être utilisé par les Burundais, mu bigejeje kugira mu revise iyi code kugira ibe flexible,
ibi bintu byose bitanga de barriere bimwe bihora binatuma amabije atomba ananirration bivanye n'aya malenteur mu bigeje kugira mushoye kwireviza mu ijane n'igihe mujanye nuko mwara kubikora ko mwebwe resistizatero maze ko namwe ngorane